Mwaramutse? Ni sawa. Ego ni Jeannette tuvugana? Ego. Jeannette n'amahoro? N'amahoro. Ego, nitwa Armela. Nkaba nkora kuri Radio Black FM. Bakaba bacishije ubutumwa kuri radio kugira dushobore kubugushikiriza. Ego. Ubutumwa nyaba. Ni ubutumwa baducishije kuri radio ariko batubwiye yuko twobugushikiriza. Nta kibazo. Ego uriteguye kubwakiraga Jeannette? Yarambarira n'uwo nta kibazo. Urakoze cyane. Jeannette ufite imyaka ingahe? 22. Ego urafise umukunzi nyimba atari bangaga Jeannette? Oya. Ni kuvuga ndaguhaye musaza wanje vyokunda. Eh? Musaza wanje vyokunda. Ni kijana ndemva mutohuza. I don't know. You don't know. None ndakubaza ikintu kimwe ga Jeannette. Umaze igihe kingana gute atamukunzi ufise? Umwaka. Nk'umwaka. None umuntu yaturungikiye ubutumwa ko avuga ko ari umukunzi wawe, yoba yihenze? Umukunzi wanje? Ego niwe yaturungikiye ubutumwa yavuze ko ari umukunzi wawe? Umuntu yibeshe yitwa nde? Uwo wiyumvira yuko wewe yitiriye kuba umukunzi wawe bayibaza ko ari nta n'umwe vrema je mu mutwe. Nta n'ugutesha umutwe mwino minsi? Bantesha umutwe wowe ni benshi. None umuntu yitwa Ephraim nawe? Yitwa? Ephraim. Asene? Ephraim Ngayaberura Ephraim. Ephraim? Ego. Mana yanje. Sa? Uwo nzi uwo yitwa Ephraim n'umunyarwanda. Ego, aba mu gihugu cy'u Rwanda. Niwe? My goodness. Niki kuryohewe cyane ga Jeannette. Ephraim hari icyo akubwiye? Nukuri urumva nyine ndatunguwe tu. None Ephraim gute bimeze gute bimbwire? Ephraim. Ephraim nyene tumaze igihe tuyaga titurabonana, ari mu Rwanda nanjye ndi Burundi. Yaraje nyene arambwira ko ankunda, ndamubwira ati yakweri kubera ko nyene avuga ati mani ibi bintu nyereye babishimishije turiko nakoresha mba ndayizeye. Okay, yaramaze iminsi mbwa kubwira yuko agukunda nawe ukamwishura yuko umukunda. Nukuri I'm so happy. Ntabyo nari niteze vrema sinari ko urukundo rwogera ngaha hose. Nari nzi ko vrema ibintu yobikora nyine naguma ndabifata nka binenegwe, sinari nzi ko yoba ari seriye nyene je naguma mvuga ati umuntu kweri yoba ariko arambesha kubera ko my God. Jeannette none ubu rero kubera yarungitse ubutumwa urumva yuko kweri ari seriye? Nego vrema ndumvise ko vrema ari seriye kandi umubwira ati aranezerewe kandi aratunguwe pe aratunguwe. Ntabwo yari yiteze ko ibintu yobikora, mubwira ati ntabwo yari yiteze ko ibintu wobikora. Kandi ikindi nacu utekana rero aho uri. Urakunzwe nawe. Kumva agatima kawe kari gaterera kuri Ephraim ukambwira ngo nta mukunzi ufise? Ntabwo njyemba nizera abantu bari barakore nakore nyene babona umenga ni imikino tu. Ubu rero uwoza wose umubwira ati ikibanza cafashwe. Jeannette. Ijambo yambwiye yuko no kubwira yambwiye ndakubwire yuko ntuze wikeke yuko azoguhemukira naho ari kure yawe. Ngo ntazopfa guhemukiye. Umenye kuri ku mutima wiwe kandi umenye ko agukunda cyane. Ego nawe ugira akajambo mubwiye? Ndamukunda. Hari yumve ko nanje ubu yamaze kuwushikamwe neza, amaze kuwucakira batawundi mu biyofata. Ndamukunda cyane. Urakoze cyane utumye nanje mfuha. Ndamukunda cyane ahari hose avyumve ko ndamukunda. Kandi ntiteze ko hari ubundi buntu zomusimbura kandi nibaze ko atagiye kuba umu ex wanje. Urakoze cyane Jeannette. Umubwirira ati ubundi muntu azakunda azoba kwita papa. Sa gasubiramo ako kantu
Nsubiriramo umubwire kandi. ati uwundi muntu azakunda azoba kwita papa. Ubahwe. Jeannette ubahwe. Ugira ibihe byiza Jeannette. Radio Black FM kwifurije ibihe byiza. Ndabifurije ibihe byiza bose ariko barumviriza ngira ngo bariko barumviriza. Ego cyane uri live. Bavyumvirije Imana bashishikare kubazigama namwege bahezagire cyane. Urakoze cyane ugira ibihe byiza. Ego za. Sawa. Narasenze Imana mfukamye kumusurizi na uzotse ukaba wanje sinkiryama sinkitseri namwe nimwe mu buzima ayiwe ngundi muntu ngo nzokunda aza kwitwa daddy uri papa ayiwe kakaraje ko azokambwira akakaro kashitse hagati yere mu mutima ngo va babala wow babala kada urashobora no gupfa mu buzima bukurikira ako kantu ntibakakubwira regaje haba ni mu buzima cyangwa mu buzozo azopfa kana tamuna kambwiye basi mugire umwiyaranje akobwa nuko samuna ba romantique Neza risane kace tuza turondera ubundi togiye ko tubakunda cyane